Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino igano cacu cuno munsi tugekezo rya mbere ukwezi no kw'icumi umwaka w'2025 ndongere shimire cyane abantu bose mudukurikirana aho muherereye hose yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi abari mu Rwanda abari muri Kenya Congo Tanzania Uganda Mozambique n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tubagiye South Africa turabizi yuko kwikana muri henshi kabisa tutibagiye abari Amerique abari Europe Asia mu mpande zire z'isi reka tubabwire ko tubaramukije tubahe n'ikaze makino igano cacu cyuno munsi tugekezo rya mbere kwezi no kw'icumi umwaka urasigaje amezi abiri gusa kugira ngo dushobore kwinjira mu mwaka w'2026 rero ndabifurize kurangiza uno mwaka w'2025 neza kumbure Uwiteka Imana agiye kuzoshika mu wundi mwaka ariko nibagira kwifuriza ukwezi kwiza ukwezi kw'amateka ukwezi kw'amata n'ubuki ukwezi k'umutekano ukwezi k'ubutungane ku muntu wese kadukurikirana kuzomubera ukwezi azoronkeramwo ibintu byose ibyo yasavye Imana byose nizera yuko kuno kwezi kugiye kukugurukira mu mpande zose yesi nkuko bisanzwe n'ayandi mahirwe ubundi muhezagiro kongera kubana namwe kuno kwezi kw'icumi hari benshi batashitse rero nko muri B-Info Plus kandi baramutse ndetse ndanabakengurukire mwebwe mwese tumaze kubana mu bihe bitari bike tumaranye kuri zino plateau za B-Info Plus nizera yuko tumaze kuyaga byinshi tuza dukomeze no kuyaga ibindi byinshi ariko nka kino igano cyacu uno munsi tugiye kuyaga ku mirongo y'urugamba abenshi mwari mumenyereye turi kumwe n'umusisanguzi muri studio ariko naho ntabwo turi kumwe ku musisanguzi arafise twamufatiye ariko mu mwanya uza turaza kuba turi kumwe kuri gatanu rero mwebwe mwese mwe twabanye reka ndabakengurukire kumbure Uwiteka akomeza kuba gushishikara kubagirira neza tunashimire cyane abantu bose bagira ico bakoze muri B-Info Plus yaba baduha amazi yo kunywa n'ibindi byinshi bikomeye mudukorera ni byinshi twebwe ngo tubimareka tubasabira ubundi muhezagira uva ku Mana ko ubundi wo muri ofisi Imana ikomeze kubahezagira kandi duhezagira nuko duseje cyo kuyaga ku mirongo y'urugamba ariko reka tubanze duhere ku bijanye n'amaoperation agumaba mu bice bigiye bitandukanye hari byinshi biriko biravugwa neza na neza twiherere ngaha muri Uvira aho ubona yuko ari mu marembo y'isagara ca Bujumbura cyane mu gihugu cy'u Burundi hari byinshi biriko biravugwa yuko umunsi w'ejo hoba harabaye guhangana hagati y'abazarindo abapatriote bo muri Congo ndetse n'igisirikare ca Congo FARDC ibi bintu byakomeje kuvugwa ndetse bavuga yuko iyi FARDC yashoboye kurasa n'ikambi y'abazarindo yitwa Runyuki ahanyene muri Uvira bavuga yuko FARDC baba bongeye kurasana inyuma y'igihe bari bamaze iminsi bariko barashwana hari bishwamirano igihe bariko bariyamiriza Olivier Gasije kuri no munsi bariko baravuga yuko boba bararasanye ni benshi bamwe bitubaza mbere bakavuga yuko makuru atangwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda barasaniye ku marembo y'igisagara ndavuga neza na neza kuba barasaniye ku kiyaga Tanganyika kumbure abenshi mu binyamakuru bitandukanye murashobora kuba ino nkuru muri mu bambere bayumvise ariko icyo nagenda babwiye nuko muri Uvira hatikanye murashobora kumva ariko baravuga ibicange biriya ubwo ugasanga bariko barabivuga ni kugira ngo bashobore gutera ubwoba bene igihugu na cyane abarundi bikunde bashobore gukora amaoperation yabo mu buryo buboroheye ariko hano makuru nagenda babwire yuko mbere bo baranapresiza yuko hariho abantu batari bake haba ku bene igihugu ndetse n'abahari bahanganye ubwo bapfuye baravuga nk'abene igihugu bashobora ko batandatu baba bitavye Imana mwiyo mirwano ariko ino nkuru nagenda yibeshuze mvuge ino nkuru atariyo kuko yaba ari inkuru y'ukuri ndazi yuko tuba twayibahaye ata kibazo na kimwe nuko tutibagira yuko uno munsi turi kwigenekerezo rya mbere umunsi wa nyuma wo gusinya amasezerano ya Seserofe ndetse mu byo basinya baca basinya yuko president
w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ahita akura ingabo ziwe twisinyeshamba za RDF mu gihugu cya Congo. Kugeza nino saha kuri uno munsi nagakacira kumbure ndazi yuko abenshi bibaza ati bigiye kugenda gute bimeze gute. Jewe nk'imbono yiwanje ndabona yuko ano masezerano ya Cessez-le-Feu kuyasinya biri kure cyane, kuvuga yuko uno munsi ashobora gusinya Cessez-le-Feu biri kure cyane. Rero niyo mpamvu mwagiye murabona yaba FARDC yakomeje kwivuna zino nyeshamba aho zagerageza gutera ibintu bucyo bugiye butandukanye, ndetse baranigarura ubucyo butari buke mu gihe bari mu gihe cyo kugira ngo basohore kubahiriza no masezerano ya Cessez-le-Feu. Vyerekana yuko haba ku ruhande w'inyeshamba za M23 nta na rimwe zigeze zubahiriza no masezerano ya Cessez-le-Feu kugira ngo tuvuge yuko hari icyizere yuko bashobora kuyasinya. Yaba na FARDC cyangwa wazarendo bagiye barabihora, bisigura yuko atanumwe yigeze akurikiza amasezerano ya Cessez-le-Feu. Rero nimushobora kuza gusinyera ibintu mutashize mu ngiro ko biba vyerekana neza yuko naho mwosinye mu masezerano ya Cessez-le-Feu imihangano izosubira. Uno munsi ni for example nibasinye Cessez-le-Feu ndazi yuko imigwano izokomeza kwiyongera kandi mu buryo budasanzwe. Rero kuvuga yuko iyi Cessez-le-Feu ishobora gusinywa amahirwe ni make cyane, kandi nubwo yosinye ndabona yuko atashobora ije gufasha kuko uyu president w'u Rwanda we waramaze kuba determine ntashobora gukura abasikari biwe mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Congo kuko byo bigoye cyane. Rero ni muri make bijanye na Cessez-le-Feu tubivuga ko mugabo hari benshi ushobora kuba bafite izindi mbono. Reka tubaho umwanya kugira ngo bashobore kuza muri commentaire batanga imbono yabo uko bimeze. Ariko turabatumirira kwijura amagroupe yacu WhatsApp. Hari benshi batwandika bavuga ati twarabuze ngene twijoininga amagroupe, twabuze ngene twinjira, twabuze ngene twandikira. Ariko no munsi uri kurakorana kire kuganiro, reka twagushiriye link muri commentaire ya mbere. Ico kiraro kiza kukwinjiza muri groupe WhatsApp dusanzwe ducishamo amafoto n'amavideo ndetse n'ivyabereye ku mirongo y'urugamba, ari navyo mukanya twetandukire kugira ngo dushobore kubabwira amwe mu ma operation yashoboye kuba mu bice bigiye bitandukanye. Rero kujanye na Cessez-le-Feu kumbure bivanye n'iminsi, kumbure je ni ku munsi itariki ya 2 tuzoba tumenye ngene ibintu vyifashe, yuko azoba yasinywe nuko atazoba arasinywa naringe bavuga ko itararenga udashobora kuriterwa. Harandi makuru ku munsi wejo yabaye kimomo, abantu benshi batabashije kumenya, abantu benshi batabashije kugira icyo bayavuze. Nyuma y'iminsi mike tubonye president yahoze atwara igihugu cya Congo imyaka igera kuri 18 ariwe Joseph Kabila yacibwa urubanza. Joseph Kabila tumuze mu biseze aho yasesekaye muri Goma ndetse na Bukavu, yerekana neza yuko afatanye ibiganza na zino nyeshamba z'umutwe zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Byabonekana yuko ari nka patro wazo. Rero ati ku munsi wejo ibya Joseph Kabila byari bimeze gute? Ku munsi wejo Joseph Kabila yaraciriwe urubanza na sentare nkuru ya gisirikare y'Kinshasa, aho yaciriwe igihano cyo gufa uyu mugabo Joseph Kabila yahoze arongoye leta iharanira intwaro rusange ya Congo RDC. Joseph Kabila rekamanze meze mvuge n'ivyaha yagirizwa. Sentare nkuru ya gisirikare yemeje ko Kabila yagirizwa ibi vyaha bikurikiye: icambere, kuba maneko y'u Rwanda. Ico mubona kivivura kuko murabizi yuko niyo bumvise umutekano bayemuke muri ivyo bisagara Bukavu canke Goma, yahita ahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Birerekana neza yuko Joseph Kabila yari maneko w'u Rwanda. Icyaha kigira kabiri kimwagira ni gukorana n'umuhari wa M23. Ibi nari nabivuze mu ntango yuko iki cyaha cyo kumwagira sinibaza yuko ari ibintu borinda gutekereza ko barinze kuza gufata icyange biriya, ni ikintu kiri visible kiboneka. Ibindi yagirizwa n'ivyaha byo mu ntambara, kuko nyamba uno munsi ufatikanije n'izi nyeshamba ziriko ziramara abantu, ziriko zirica abantu, ibyaha by'intambara birashobora kugweguki, birashobora kukwagira.
rero uwoga yuko Joseph Kabila ku bijanye n'ivyaha vy'intambara biramuhama kandi 5/5. Ikindi kintu kiri mu vyatumye Joseph Kabila nubwo atarahari aciribwa urubanza rwo gupfa no kunyaga itunga ry'igihugu. Itunga ry'igihugu, Joseph Kabila ari mu bantu banyaze amafaranga menshi igihugu ca Kongo, ndetse vyaranabonekanye cyane ariko aragerageza guhomba canke guhendesha amafaranga abawazarire kugira ngo bashobore kuva mu bibanza bimwe canke ibindi bifatwa n'izishamba za M23. Ubu rero Joseph Kabila amwe mu mafaranga yakoresheje nayo yari yanyaze igihugu ca Kongo yari asanzwe ayoboye. Ikindi kimwagira aragirwa n'icyaha cyo gufata ku ngufu abigeme ndetse n'abakenyezi. Joseph Kabila navuga ko bitwengeze cyane kuko nyamba yari ifatanije na M23 igakora no mabi yo gufata ku ngufu, gushurashuza n'ibindi byaha by'indengakamere. Nibi biramwagira, c'est vrai, gufata ku ngufu abigeme n'abakenyezi. Joseph Kabila nawe arashobora kuba bifise nk'uruhara cyangwa nawe ari mu bafashe ku ngufu, I don't know. Mugabo nyamba ashigikiye umuhari ariwe bosi w'umuhari wafashe ku ngufu, ireke ko nawe nyene ashobora guharurwa muri iyo dose. Ati rero naho bamuciriye ico gihano, Joseph Kabila tuvugana ari degenja, ntabwo arasigwa mu ntoki, kandi hari amakuru avuga ko atari no ku butaka bwa Kongo. Ariko bimwe mu vyashikirijwe mu rwo rubanza rwaciwe na sentare nkuru ya gisirikare muri Kongo bivuga ko agiye guhigwa vuba cyane kugira ngo ashobore gusigwa mu minwe, akatwa umutwe, acibwa uwo mutwe, hama ibindi bibandanye. Kumbure ndibaza ibi bintu vuga ko atari bigufi cyane, tuzogenda turabimenya buke buke. Yego ndabizi yuko amakuru imisi izogerageza kuduha uko ibintu bimeze kugira ngo dushobore kubaha situation y'ingene vyifashe muri rusange. Rero mbona two kwigira ku makuru yacu y'uno musi, aho mu bice bigiye bitandukanye hashoboye kuba imigwano kandi ikomeye cyane, haba ku munsi w'ejo kugezana n'uno musi hakomeje kuba imigwano ndetse iteye ubwoba ikomeye cyane. Dusimbere cyane amakuru dufise y'ibyabaye muri Rucuru neza na neza muri Bwito. Harabaye imigwano ikomeye cyane muri sheferi ya Bwito mu karere ka Rucuru hagati y'abagwanyi ba Wazalendo ndetse n'inyeshamba za M23 bayobowe aha muri aka gace harabaye imigwano ikomeye cyane yahuje aba M23 ndavuze inyeshamba z'u Rwanda ndetse n'ubusanzwe M23 yatanguye kuva mu ndwi heze kohereza imigwi mishasha ivuye mu nyigisho za gisirikare mu bice bigiye bitandukanye, mu masheferi agiye atandukanye. Kugira murabizi hari abasirikare benshi baheruka kuguriza ku mirongo y'urugamba, nubwo bamwe bahuye n'akaje karamana muri Nzibira, ariko murumva yuko no muri Bwito mu masheferi agiye atandukanye bano basirikare bashoboye kuhashikana kugira ngo bikunde bashobore gukora ibikorwa bya gisirikare. Ni nk'uko bivugwa n'uwo muvugizi wa Wazalendo muri ako gace Eritier Gashegu, avuga yuko abo basirikare bakomeje kongerwaho mu buryo bukomeye, ndetse n'abenegihugu baho bigatuma babaho bahangayitse umutima, bariko barijira imitima, bamwe bari bifuza guhunga n'ibindi, urumva ubwoba nibwo buri. Yongera avuga ko bamwe mu bagwanyi ba M23 bageze ku nzira ya Mudugudu, bakubiswe mbere yo kunanirwa no gusubizwa inyuma mu gice cya Kabizo. Gashegu avuga kandi ko umubuha wateguwe na Wazalendo muri Kanyatsi wagize igiciro gihambaye cyane, aho bavuga yuko muri abo bagwanyi barungitse mu mirongo y'urugamba abagwanyi bagera ku 38 barashoboye kuhasiga ubuzima muri ako gace. Rero bisobanura yuko basanze abawazalendo muri ako gace bahagaze neza, ibintu bikomeye cyane.
ku mugoroba wo kuwa mbere ndavuga ku munsi w'ejo ibitero bishasha vya M23 byaragerageje kugomba kwibasira mu bice mu migwi ya Kihombo, ariko byose byaranze birangira abo wazalendo bongeye kuyifatira ibintu mu ntoki bakubita zino nyeshamba batazibabariye. Murumva yuko byari bikomeye cyane. Inyuma yo gutakaza abatugwanya 38 ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba barongeye baragerageza kugaba ibitero, ubwo mwumva yuko bitabereye kabisa. Mugabo murumva yuko abawazalendo bari muri ivyo bice bakomeza gukora neza ibikorwa vya gisirikare. Rero mutuyamane kubona image ndibaza ariko zirabona neza cyari ikibazo cy'umuyaga nkuba, ariko ndibaza yuko ubu mushobora kumbona atakibazo na kimwe. Amakuru ni menshi, ariko mu nkundire dusimbire gato imbere ko turangiza amakuru yacu. Dusimbire nyine twacanye ngaho muri Nord Kivu, dusimbire muri Warekari. Hari byinshi biriko birahavugwa na cyane ku bijanye no kuyongerezwa ingabo. M23 bavuga yuko iriko irongereza ingabo mu buryo budasanzwe hano muri Warekari, aho baravuga nko mu gace ka Ihura muri groupe ya Kisimba. Bavuga ko ubwoba ari bwinshi mu bene igihugu basanzwe batuye muri ivyo bice, kubona ko izi nyeshamba zikomeza kongereza abasirikare mu buryo budasanzwe. Rero bene igihugu biratuma batagira umutekano ukwiye, baguma bafise ubwoba. M23 yo ivuga ko mu bice biba birimo FARDC, wazalendo ndetse n'abari muri coalition yabo, abene igihugu baba batameze neza, umutekano utameze neza, baza kugira ngo bashobore gukinga umutekano w'abene igihugu baba basanzwe baba n'ivyo bice. Nko mu bice vya Ibura, Peti, Bizenze, Karende ni bice biriko birongerezwamo abasirikare b'inyeshamba, ariko no babwira yuko bino bice byo muri Warekari byari bisanzwe bifiswe n'inyeshamba za M23. Ndavuga ati nko muri Karende n'agace gakora kuri Masisi ndetse kanakora no kuri Warekari. Kano gace nako butuvugana kariko karongerezwamwo abasirikare b'inyeshamba za M23 mu buryo buteye ubwoba kabisa. Mu makuru mfise ngura ngaho muri Warekari nuko M23 uko yongereje abagwanyi igerageza no kongereza ibigwanisho mu buryo budasanzwe. Ati target ni iyi M23 irashaka hasi hejuru kane gace ka Pinga ndetse na Nkweti. Buno buce bubiri buri mu ndoto za M23, buri mu M23 idafise akamahoro. Bano b'Imana nyamba mubona yuko M23 iriko iragerageza kugwana inyuma y'igihe kitari gito inanijwe gufata ino Pinga, ariko nino Nkweti biboneka neza yashoboye kuzana izi nguvu zidasanzwe zo gushaka gufata iyi Pinga na Nkweti. Biraboneka neza cyane yuko iyi M23 ikomeza gushaka ayandi marokalite agiye atandukanye akomeye cyane yo muri na cyane ayabarimo aya masuso ubutunzi kama. Ariko twibuke ko iyi Warekari FARDC yahagurukiye cyane mu kuharasa. Murabizi mu minsi yeze ko twababwiye uburyo FARDC yarashe ngaha muri Warekari mu buryo budasanzwe. Yaraharashe kabisa n'amadrone n'amasukoyi, ndetse igihe twababwira yuko yaciye irandura irasa n'ikiraro Champeti, kandi tukababwira yuko FARDC iheruka kwashira abasirikare barenga 4,000 baza gucunga buno burere bushakwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda za M23. Rero katubitega iminsi kumbure yaba FARDC imeze neza, iriteguye, yaba M23 iri muri position d'attaque. Kumbure turashobora kuza turababwira uko bizoba byifashe, uko bizogenda, nuko ibintu bizoba byakoretse muri rusange. Muri make amakuru nabateguriye janye n'ibigwano kuno munsi nayo nizera yuko mwashoboye kumviramwo byinshi bigiye bitandukanye, kandi reka ndabasabe muze muri commentaire kugira ngo mushobore gutanga ibitekerezo byanyu canke imbono yanyu bivanye n'ikiganiro tuba twabashikirije. Rero mwari kumwe kuri mikro
nitwa Cody the Black. Kanda gusabe ufyonde subscribe kuri BF4 Plus ndetse utiyage na subscribe kuri Wezo TV isanzwe ibaha amakuru abagezweho ku mirongo y'urugamba cyangwa n'umutekano, politike, diplomasi mu karere. Ndabasabe yuko hose turahurira kugira ngo dushobore kumva bishasha biba bigezweho, bishasha byinshi kandi bigezweho kumbure umene igihugu wese azobe abasha kumenya uko akarere karaye ndetse nuko kakeye. Reka rero ceshimira cyane abantu bose twabaye makino kiganiro, twashoboye kuyakora ari mike atari mike cyane, kumbure turongera mu bindi biganiro byacu musanzwe byo ku munsi w'ejo. Ariko kubagomba kwinjira mu group WhatsApp yacu twabashirimo link muri commentaire, urashobora kuyicako kugira ngo wijoyinge canke winjire mu muryango wacu munini, umuryango wagutse wa BF4 Plus. Ushobora kwaronkera amafoto n'amavideo tuba twarose kubiba byaranze urugamba. Reka renda bashimire kumbure turongera gura mu bindi biganiro byacu cyose. Bye bye.